Yesu ashimwe. Bakunzi b'ikiganiro Hori Kanani TV turabahaye kaze. Muze dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Abakuki. Ibice vyaho ni vya gice caho ca kabiri, umurongo waho wa mbere gushika ku wa gatatu. Haravuga ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Haravuga ngo nzohagarara shibamye nje ku munara wo gushibamako, nkenguze ndabe ico ari bumbarire, nico ndi bumwishure ku vy'amaganya yanje. Maze Uhoraho aranyishura ati, andika ivyo weretswe uvyandike ku bisate mu nyuguti zisomeka, kugira ngo ubisoma anyarutse, kuko ivyerekanywe bifise igihe vyashingiwe kandi vyihutira kugishikako ntibizobesha. Naho vyotebagana ubirorere, kuko bitazobura kuza ntibizoteba. Kane haravuga ngo raba umutima wiwe uri kakishije ntutunganye, ariko umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Amen. Imana ishimwe. Nashaka tuganire gatoya kuri iri jambo ryo muri iki gitabo ca Abakuki. Abakuki ni umuvugishwa, Bibiliya irabatandukanye, iravuga abavugishwa bakuru n'abavugishwa bato, ariko we ni umuvugishwa muto. Abakuki hageze igihe biramucanga, Abisirayeli bariko baragarariza Imana. Mu gihe bariko baragarariza Imana, bariko baragendera mu vyaha vyinshi, bituma Abakuki agenda nko kubarega ku Mana, abwira Mana, aba bantu bizageza ryari gute mbana n'abantu b'abanyavyaha batakubaha, bakora ibintu, basenga ibigirwamana, ibintu à gauche à droite bidasobanutse. Arabidonda ariko arabwira Imana. Noneho we yashakaga ko Imana icibahana, Imana nayo ntiyabahana. Abakuki aribaza igituma Imana itahanye Abisiraheli, ariko Imana icibwira ngo abo Bisiraheli kugira jewe ndabahane, reka mpagurutse abakarudaya abaribwo bahana Abisiraheli. Kandi ikintu caciye gicanga birengeje Abakuki nuko ngo abakarudaya bo barutaga ububi Abisiraheli. Biramucanga, aribaza ukuntu Imana ishobora gukoresha umuntu mubi mu guhana, nubwo yohana abandi babi, ariko bo bari babi gusumba. Abakarudaya hari ukuntu bo bari ngo abantu bafise ubugome bwinshi, bari bafise ubugome bwinshi. Hari ahantu uvuga nkaha ku gice ca mbere umurongo waho wa gatandatu bavuga ngo heraba ngo ngira nka kamure abakarudaya ryahanga ry'inkazi. Ica mbere ngo ryari ihanga ry'inkazi kandi ngo ry'inkuba. Arasubira kuvuga ngo bagenda batera isi iyo iva ikagera, ngo bakikebera ngo bikeberaza ko ingo zitari izabo, bagenda bambura abantu amatongo, bakabambura ingo zabo. Umva ngo kandi ngo bari birara vy'inkazi, kandi bari bateye ubwoba, uguhana no gutikiza ngo nibo bivako. Bari abantu b'abagome cyane. Ariko Imana ibwira Abakuki ngo abo nyene nibo ngiye gukoresha guhana ubwoko bwa Isirayeli. Mu gihe rero bimucanze, ataratahura ukuntu Imana ishobora gufata umuntu mubi kugira ahane ubwoko bw'Imana, acaja kuri uno musozi rero ngo agiye gusenga. Acaragenda kubaza Imana, aravuga ngo nzohagarara nshibamye nje ku munara wo gushibamako, nkenguze ndabe ico ari bumbarire.
abaza Imana ibi bintu nibiki, abaza Imana ni gute. Hari ibintu je ariko ndasobanukirwa, ariko ibintu udasobanukirwa uzobisobanukirira ku munara, uzabisobanukirira ku musozi, uzobisobanukirira mu masengesho. Ngo aravuga ngo kugira ngo ndamubwire ivy'amaganya yanje. Byari bitanguye kumuruhisha umutima, yarananiwe mu mutima Abakuki, ngo nkenguze ngo ndabe. Iyo tugiye gusenga, iyo tugiye mu nzu y'Imana, iyo tugiye mu cyumba cy'amasengesho, iyo tugiye ku musozi w'amasengesho, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo tuvuge imitwaro, rabiki kiranduhije, rabakiriya kiranduhije, ahubwo rimwe na rimwe Abakuki yaravuze ngo nkenguze, ngo numvirize ico ari bumbwire. Mu masengesho yose duhora dukora, Imana tujya tuyirenza ugwamo, tukibagira umwanya wo kumviriza natwe iciri kwiratubwira. Hano Abakuki aravuga ngo ndamubwire, ngo nawe anyishure. Ariko Imana ishimwe, Imana yaramwishuye kandi iramubwira ngo wandike ngo ku bisata by'amabuye, ngo kandi uvyandikishe inyuguti zisomeka. Mu yandi majambo, inyuguti zisomeka ni ibisubizo Imana idusubiza. Inyuguti zisomeka ni ibintu abantu bakubonaho bakabona Imana yawe. Nimba uri umuntu usenga, hari ibintu bitazagusaba kugenda ushinga intahe canke kugenda uvuga ngo Imana yangiriye ibi yangiriye. Hari ibintu abantu bazabona bakabona Imana yawe. Ngo ariko Imana iramwishura ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Mbe murazi combien de fois Imana ikunda umuntu afise kwizera? Iyo wowe uri kuraca mu bihe bigoye cyangwa ukaba uri kuraca mu bihe udatahura, ariko ukaba ufite ukwizera, ngo uko kwizera kuzakubeshaho, kandi uko kwizera kuzatuma, haleluya, uko kwizera kuzatuma Imana ikugumizaho inyonga zayo. Ngo nzaja ku musozi, ngo nkenguze numvirize iciri bumbwire. Bene data, reka nkubwire, mu gihe Abakuki atarafise igisubizo, ariko igisubizo yakironkeye mu masengesho, reka nawe nkubwire mwene data, ico kintu uri kurarondera, ico kintu cakuzazaniye, duga umusozi. Ico kintu udafitiye igisubizo, ja mu masengesho. Ico kintu utari kurabona ukuntu bizagenda, ja mu kibanza cyo kwiherera. Ico kintu uvuga ibi bintu bizagenda gute, genda ugira ubusabane n'Imana. Imana iguhezagire. Imana igivuga mu buryo bumwe canke ubundi. Abakuki ntiyamubwiye mu bintu bikomeye cyane, ntiyamubwiye amajambo menshi, ariko yamubwiye ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge, wowe uri kuraca mu bihe bikugoye, reka dusenge kugira Imana igutahuze, kugira Imana ikubwire, kugira Imana musubire musabane. Abakuki ico yarakeneye ku Mana sico yabonye, kandi ico Imana yamubwiye ntiyacakiriye. Hari igihe nawe uri kurumva amajambo avuye ku Mana, rimwe na rimwe ntuyakire, ariko reka nkubwire, duga umusozi, Imana izakuvugisha. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye no mwene data ariko araca mu bihe vyamuzazaniye, ibihe ivyo yumvise, ivyo adafitiye inyishu. Mana, subira umuganirize. Abakuki yagiye ku musozi, reka nawe aje ku musozi. Abakuki yagiye mu kibanza muri buhure muri babiri, reka nawe aje mu kibanza muri buhure. Abakuki yagiye mu masengesho, reka nawe aje mu masengesho. Kuko uri Imana ivuga, uri Imana ituganiriza mu buryo bumwe canke ubundi, kandi waramubwiye ngo ivyo uri bubone uvyandike. Mana, iyo twakwegereye uratuganiriza, uratubwira, Mana uratubwira kandi uratwishura. Reka uno mwene data nawe umwishure. Reka amashimwe kugarukire Mana. Urakoze Mana. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.